Meze neza. Oya naguheruka kera meze fashion. Zena mahoro. Ndiko na abantu bariko bakora isuku mu gisagara ca Gitega. Wambaye na commune Gitega. Ego ko mo nkunda igihugu icambere coki. Mu gihugu iyo ukunda igihugu bukunda n'isuku. Isuku ahubwo tutazime. Ko isuku ituma abantu bagira amagara meza. Akantu ka mbere wotubwira kugira twumve ko ukunda igihugu ko bakanka. Icambere nkunda igihugu hari amahoro n'umutekano. Yes, nuko umusatirize ndahari kugira ngo niyagire n'abantu mu ariko bakora. Cameraman. Urambona? Bro. Umeze neza. Ariko utamba akazi ki wambaye na style iyobeye kumvura. Ariko bakwitane turabe. Cyagaze nakanje bandi Diomedi. Ese Diomedi kabisa kama nona kuri mendeve. Rwabya misi yose byiwanje. Isuku ndashoboye kabisa ndashoboye. Kuba ariko barakubona kuri Igozen TV wambaye uko bakibaza ibibazo byinshi wambaye uko bigenze gute ndege wari mu biki. Ndumva ndiko nasubira ikanevu ngahanye ku masanganza kuriza. Ndio dushange dukora bikobya misi yose ikanevu yatsivye. Ariko birakomeye cyane gose muravye ubuzima turimo. Iriko turakora cyane byatubije cyane gose. Ku buryo ubiga turiko turakoresha birakomeye cyane gose birabatangaza cyane gose ku buryo unabiga turiko turakoresha biragoye cyane. Kuvyukuri duca musi ya bize bagaruka imbere. Muko hasibura mwinjira indani. Twinjira indani kabisa. Mukoresha iki kugira ngo mukure ibiba biriyo kuko ndabonamwo ibikopo ndabonamwo ibintu vy'ivyuma mukoresha iki kugira mu bikure. No kuvuga turagenda tukinjira tugasoka indani tugakoresha amaboko tugakoresha amapawa tugafata ipawa tukayirokora tugaca indani tukinjira cyane tukabizana kujya kwifukura na kujya ifuku kugenda mu mwobo ikazanye ivu kabisa. Tukinjira tukatubizanye nyene ukinjira n'ibintu cyo mwiga cyane komeye cyane. Aha muhakoze iminsi ngana gute? Twatanguye kuva saa 8 z'umutaga ariko turaza ariko dushigiragiza ku buryo twaye duhejeje kabisa no munsi. Rwa nkiri twaye tubirangije kabisa kwa imvura turabona ko ari ibaba cyane gose ngaha yajoronekeye cyane kabisa. Twaze nk'agashara duhaye ni nko kwitanga gukorera igihugu kabisa. Ubundi nti muri ko mukora kubwo kuronka kanoti muri no kwitanga gukunda igihugu. Murade no gukunda igihugu no kwitanga kabisa. Kuravye ahantu nk'agashara duhaye nakantu nko gukorera igihugu kabisa ariko araba ubikaje turakoresha. Tukaba bisabana leta yuko byukuri yo dutosha nk'ubuzi kabisa ko turashoboye kabisa. Abeko barabiko turakora bishije batangaje cyane. Uravye nkira abantu byononekeye kabisa kubera bivuye ku ngaruka mbi yo gutitaho ibikorwa by'iterambere. Twe turabantu bane ubuzima bwacu dukora kuri mendeve kazina kanje kabanta dasinga dio. Mama ko zimisingaye. Aha twatanguye saa 8. Saa 8. Zigitondo. Turabona ko ari kuva hariya gushika ino. Mwa mwageze hagati. Tukarushika hagati kabisa tukagerageza dushike hagati. Imana dufashije mu mwanya mutonya. Ko nibaze ko muti bro mu gukora ngaha muri injira indani. Urabona ko twatije hari indani nyene mu muzi. Yego. Muri injira indani mukabikora. Nabibona. Ingene ntirura. Ngira tura cameraman. Yabigo. Cameraman. Yabigoye cyane urabibona ukuntu yinjira. Ariko arinjira kumbura agenda kuramo ubucafu buba buri bwagiye burazibira mwikanevu ari mu gisagara ca Gitega aho bariko bagenda basukura neza na neza igisagara ca Gitega. Uri mukuru wanje Karafere wanje twandika kwa nkiri inye kuvyukuri ni mwiga ukomeye cyane banyakuba none bro ivayo tuvuga cameraman urabona ko biba bigoye cyane mera nk'uvayo buke tuvugane. None teruva ubundi mu gihe uba uri hari ibi by'uvanyeho n'ibihe ubibona gute none uri ko atatoci mbona hari adagenda hari koresha ibintu gushyaka cyane kwega n'iminwe ngaruka
uri kuragenda ahantu utabona neza na neza ubundi nagira ngo umuwa mufite itoki kugira mu murikishe mumenye ivyo mukura narato nje niko nkoresha ayo maboko yo wanje hari ndiko deje hari indani cyangwa tepoka cyangwa kachaza ndarikwega hakujya kwifuza ntushobora kwiyumvira ko hari indani hoba ikintu kico kuzibura caca kugira nabi aje nta nakimwe none barako niko ndijira ayo yari mvuye Oracho nabaye none akazi kamaze mwigihe kingana gute ebwe aka kazi tukamaze imyaka myinshi turabidura amatwarete yuzuye turabidura amarokale yuzuye ebo kazi kiwacu dufate nka toilette ko mure kugira mu ividure mu ikuremo ibiba birimwo bibatwara igihe kingana gute nk'irokale twebwe irokale wadamakaitra uraza ko zazifundike n'amadarete darete turafundurura nyamba ari nk'ikinogo twimba tukadaha dusukamwo nabi mu munsi we turara turihejeje toilette ku munsi umwe murayividura turashoboye intambamyi mukunda guhura nazo muri aka kazi kani ko kuvidura amatoilette n'amakaneva agiye atandukanye ziba nk'iza intambamyi zikunda kudushikira bashaka gusanga ugiye mu kinoko kiye gisanzwe gashanga ibicu bacu bindani cyangwa ugasanga n'ibi intambamyi mukunda guhura nazo muri aka kazi kacu ejo bundi ari umuntu atete twe turashoboye cyane gose ari umukozi twakorana kuri Mendeve avuka mu Gishora yagiye aho umugabo yateye pereni mu kirogo cy'imetero 12 akorokeyeyo gusa na polisi baza kumukurayo ariko barananirwa twebwe nyine kumukura mu kuzimu kirogo cy'imetero 15 ari biga dukoresha uwo muntu twarungitse ruta kumukurayo twamutse twagiye n'ibiziriko arumwe twakoresheje by'iwacu kugira mu mukure mu cyo kinogo rwa muri cyo kinogo matego twebwe ko vyiko twakunda turashoboye kabisa tubuza abadufita mu mugongo senze muri association twebwe abadushiramo abuzike kugira ngo muje muri association tubuza abantu baduserukira kuri Mendeve iwacu aho dukorera aho baza kudutora musanzwe mukorera dukorera kuri Mendeve mu Magarama kubatahazi mu Magarama ni majahe kubatahazi ni kuri Mendeve ngaha kuri tujajuhure hajya ku kibomba niho tuba turi nibaza nuko atamuntu numwe yoba atatuzi niyo mpamvu yuko naho yebari w'ibujumbura avuze ati ndondera abantu bo kuri Mendeve mu Magarama baratuzi nta muntu numwe atatuzi baragerageje ngo badukureho basangana ibyo kunda kuko nta muntu numwe atashobora kudukenera bose bama badukeneye ko badukeneye bose yaba mustanteri badukeneye ku bikorwa byo mu ikomine niho badukura haba mu bikorwa byo mu ikambi niho badukura umva ni kuvuga nico gituma bararavye kumene bo twomora basanga ibikorwa dukora birakwiye biratunganye ntabasoma bahatonda dukoresha ingufu ziwacu hanyuma twa tuvuganye bakaduhembuca iyo nca nuzenye turose ako gafu hama tugaca toilette ya mbere mwaviduye yari toilette ingana gute jewe mwishatanya ari mu paparaho na video ikinogo fose boutique kujya turashoboye cyane amishatanya hepfo gatoya isenga kino na video cy'imetero cy'intuzenye je fose boutique yari kinogo canke yari toilette ubonye yari pipeleti nayo turashobora kuvidura kujya tukakura tukayoza kugira turashoboye cyane gose kugira uko baraba ibinogo byose bijya bise amatwara eto turayavidura tufite ubuga dukoresha bw'iwacu ariko ngaba duserukira mu ntwaro boza badufata mu mugongo kugira turashoboye usabiki neza na neza kubazo bakurikirana mu kubijanye n'aka kazi mugenda mukora ko gusibura kumbura amakanevu yo mu gisagara bitandukanye kuvidura amatoilette gatandukanye bivanye n'intambamye mugenda muragira mu kazi kanyu ico mwosaba nica twebwe mategeko shame na mbere nta bikoresho dufise dushobora gukoresha nk'ubwana nta magara dufise nta sabute dufise nta birato dufise nta makama dufise nta mapawa dufise mapawa nk'ayo iwacu aba yaraheze dukoresha uvuga nka leta yoraba yo nyine nk'ibikowa ibikorwa by'igihugu ko nk'amafaranga nk'abo nk'abaduhemba n'amafaranga make cyane gose muri station twakora muri ade ngani nko kwitanga gukorera igihugu mategeko nk'amagara nk'ubona ko twakomeretse yaba nk'ubona nambaye gaho urabona sande gukomereka urabona nk'ukomeretse kubera taga nambaye ibikoresho nka bitatu canke bine vya mbere mwoba mwifuza muri aka kazi kanyu vyoba nk'ibi turakeneye isipiri ipawa n'isuka n'isarubete n'amagani gamboti mu toilette byose birakenewe iko gupoma muri toilette uriho uradanazwa kuyijabe hanyuma twaje dukenerwa n'ikamba kugira ngo kujya kuntu usanga motana yogera hanyuma kugira ihere umuntu agende habona neza kandi agenda yambaye ikiziriko ikamba ni kuvuga ibyo nivyo biba bikenewe mu hantu tuba turi hanyuma ikindi twosaba nuko twovuga tuti
tege nta association dufise barayidushingira niyo mpamvu iyo association yarikenewe bakatwumviriza n'ukuri bakaraba bakaza baraduserukira nk'ubu komerekeye mu Kinogo nitugira cepfo ca ruguru umva niko vuga umuntu acayimenya acayikoca ni kuraba kuri buno buzi dukora hanyuma bakaraba kungene boza baradufasha umuntu agize ingorane akayigirira mu Kinogo bakaraba kungene botuvura canke bakahambisha umuntu abagize ingorane mu Kinogo kuko umuntu azira ico akora mu bwiwacu nta busuma dukora cyo ikintu naco bakadushinga ka association nimwe mushobora kuyishinga namwe nabo mukora bakaza baradufasha kweri ubu bagize neza akazi mukora kararuhisha cyane mbega iyo uhejeje akazi ingaburo ushobora gufata zishobora kukugarukanira canke kugusubiza utuguvu na dukeyi bivanye n'akazi wakoze ukunda gufungura iki dufungura iyo myumbati n'ibiharage n'ibicu n'ubugari bubonetse bw'ibigori cyangwa bw'imyumbati ego tutatubonetse umuntu akadufata akanyama koko kubera ko byose karabonetse akanyama karazimbye nabundi bwo kabakenewe gufatwa nk'akarahuri k'amatu kakanwa kugira ngo rabe urya mwuka uba wakiriye uvuye mu Kinogo karaba ko kururuka ibyo byose birakenewe mugaje usanga uburyo bwo kuronka kugura ayo mata baduhaye uburyo bukenya nk'uburose nk'umbi 5 ngo 10 ibintu byarazimbye ugaje usanga nta kirahuri cy'amata kirimwe nta kiro cy'ufu kirimwo mu mama twe tubadukora nk'ibintu byo kuvuga ni wibe ntupfe ntukire abo babona mwambaye nk'uko mwambaye bakabatwenga akajambo kamwe ubabwira ko bankaka akajambo kamwe twababwira akazwe tugakora kugira ngo wiyorohereze ntoce kono urabona inzara nimbi urashere warusa akarukareka kugakora ugashita konona ikintu cya murundi kwe gukora ikintu cya murundi baragukubita bakakuvunagura bakacaca guterera hariya mwibohero ukazusanga ugize ingorane cyangwa no kushikukijwe ukazusanga n'umuryango wawe ugize ingorane wari ufise ingufu zo kurondera urabona nka cyo ndumugabo ateye gatanu umugabo urabona ko nuka uracuze ndacuze yego no gatandatu zo yego nawe akajambo mbwirira abariko baragukurikirana kuri Gozen TV babona ukuntu wambaye kumbure bamwe bakagutwengesha bakakuyumvira ukundi bamwe bagaya akazi cyane ndashimye cyane nabaje kwakegurira cyane kuko byukuri mwigoye mukaza kutwerekana ino kwaje turakora abatubona ni batwenge kabisa abesha kandi batwenga babonye ubika dukoresha bambaye amahema y'ivyo nano mahera n'amagunira ku buryo ubuzima buragoye cyane gose kugira uburonke ubaza kugogwa kuziko nani batwenge kabisa urazi kuko turakoresha kabisa umwana wese niwe ikigwa utakoreye ari gukorera igihugu kuvyo no shiba cyane nazo twenga ubuzima buragoye kurondera yes turangiza ikiganiro babita bande cyane twana Karutimana Olivier abahe bagama rutega makuriza mpande y'amashuri kuri kaminuza namwe nanje nitwa Ndayisenga Diomedi unye na Karutimana Olivier mukuru waje twakurikirana nkaba tubanye gashirikanya rusange mutumaro wa Tegama ego kabisa ndabakengurukiye ngo mutwaza imbere bazadufasha badufashe bazaduhubuza na turashoboye cyane ngo nk'ibi kwa turakora kabisa si bya bose ayo besha bavunegura bakize ngo natwego winga dukoresha mwango nibwo mwabonye cyane kuri Gozen TV uyumva gute kuvugira kuri Gozen TV muramu jewe kuvyukuri sasa mimi nashukuru sana kwa sababu mimi nimeona sana hii kazi kunafanya kweli ni ngumu sana jamani ambao mimi nashukuru sana waambie wenzangu mimi na furaha sana kwa sababu gani mimi na furaha sana kwa hiyo kazi kunafanya mimi kuongelea kwa hii TV Gozen TV ambao mimi nashukuru sana kabisa akajambo kamwe kuri Gozen TV mbeba bitabanje twejewe ni ncamugwanko Bosco nkabamvuka ku mutumba wa Nyarubanga ni kuvuga nkabambona akakazi dukora nkuko bari kora bivuga nk'umuntu yababona kano kazi yuko akagaya niyo bari umuntu akunda igihugu ni kuvuga natwe tugakora tutiyanse niyo mpamvu turashimye kugira ariko wengira kumenga usa neza hariya twakoranye uko buragabu yubu kwaza turahana wewe warujejwe iki kumwe muri wewe wakora iki kubera ubu ndabona yaje indani no yaje indani wewe wari kukora natwe haragera umwanya tukaje indani uko twahanahana ntihari bwa ne kudacikigo oya je hose nari bwashikigo kugira ninjireyo ariko twariko turakorana mu bisanzwe yego nkabashimye kuba mutwerekanye no kuba mutuvugishije uwo bakenera kugira ngo mu musukurire toilette yoba yaruziye canke mu musukurire kanevu adresse numero yoba ditora ko yoba nkiya ndazibahe uzazivuga indazivuga ngeme ndayiko hajiri hafi wewe ni zingahe ni septanteye 71 174 174 ubusa 8 3 nawe
Yes, we ukurikirana Igozen TV ubakeneye ushobora kubakura kuri 67 59 46 10 67 ushobora gutora witwa Diomed ashobora kugushikana kuri uyu baranavukana una ni mugenzi we kumbure camugwanko Bosco bari kumwe kugira ngo mushobore kubateza imbere mubahe ubuzi basanzwe bakora. Igozen TV.